Rero tubwira kuri iyo ndirimbo yaba Big Fizzo na ba Bface uyibona gute wewe ubona ari indirimbo iza kuzimya izi ndirimbo za Humtu wa Satubi ndetse za Chrisese aba bajama nubwo bari baratinye gusora indo ndirimbo ngo kubera ko Satubi akiri mu kibuga ariko novuga ko bihenze kubera ko iyi ndirimbo je ku bwanje simbona yuko izoba hit gute je ubundi roriro novuga yuko ahubwo reka ndamwisabira akantu azoza ndamubere manager ndamu manage vraiment kubera ko je nk'umbaye manager wa roriro hari ibintu runaka twoca duhindura nk'ubu mbaye manager wa roriro no mubwiye ati ngo tugine muri studio nkaca mitana nk'abandi basore nkabangahe muri iyi new generation nka D1 Dramati n'abandi muri no new generation twagana muri studio ahubwo ati roriro icara ngaha wumvirize kuri ibintu bikogwa nkaca ndonda no producer mwiza ubu tuvugana ariho amarobo ariko arakogwa muri Amerika kugira ngo asubirire akazi asubirire abantu ibiremwa muntu nk'uroriro byongera asade featuring D1 nk'uroriro byongera asade featuring Dramati ba DJ Fernando ya Big Fizzo Big Fizzo no legend turamwubaha afite icyubaro kimuriko vraiment kandi arazi strategy nyinshi ariko nawe ku ubu ahageze bisaho kugira ngo asore indirimbo ibe hit bisaho mengo aratomboje ariko naratanganye umunsi umwe numvise ambwiye ngo mbe indirimbo tambera kuruko turayifise yimwe my Jesus ndiyumvira uyu muntu ansavye indirimbo tambera kurukuta mupane kote arongoye na korale ariko ico no muhanura ni iki nasokoke muri gastire yiwe ya kera ayisokokemwo aje yishushanye n'ivyubu yishushanye na style n'umudiho ugezweho ubu reka tuje kuri Bface nawe Bface wewe Achieve Your Dreams. Hello bakunzi ba Achieve Your Dreams turabaramukije bivanye naho muherereye abandi tubirijeho hano murabona yuko twagaruye wa musore mukunda cyane asesangura umuziki wa hano mu Burundi ndetse no mu karere ariko cyane twibanze hano mu Burundi rero ni umuntu atanga ikiganiro ca the update cyane ku bintu bijanye n'imyidagaduro rero turakwegereje True Boy murakoze cyane gose journaliste mugize neza cyane gose kabisa kumuhamagara kugira ngo tusubire kandi tuganire kuri Achieve Your Dream TV uhawe kazi murakoze gose rero n'uyu True Boy twagaruye kandi kugira ngo abashe kutubwira ibintu bigezweho biriko biravugwa mu muziki ndundi kuri no munsi nizihe update zihari niyihe muziki iri kwisohoka ya ndirimbo twako tuvuga ejo ya Big Fizzo ndetse na Bface on the floor hamwe na Lolilo Simba iya ndirimbo ntitwayinjindane ngo tubaze wowe nk'umusesanguzi iriya ndirimbo uyiteze gute witeguye gute izosohoka ryari bimeze gute ya murakoze cyane gose kumbaza ico kibazo na cyane kariko kazi twihaye kugira ngo dusesangure cyangwa se kugira ngo tubashikirize ama updates ari hano muri Buja Flavor muri no myidagaduro yacu muri bino bintu byacu by'umuziki nubwo bamwe bavuga ngo ibintu ntibisengeye cyane gose ariko tubiguye inyuma kubera ko no gushikira igihugu cyacu kubera ko a partir y'umuziki igihugu cyacu kironka ama benefits menshi atandukanye igihugu cyacu kiramenyekana mu makungu igihugu cyacu kirinza amadolari amadevise atandukanye biciye mu muziki murumva yuko umuziki ari terambere ridasanzwe rero no kuwushigikira kugira ngo kandi tuwushigikiye twadushikiye n'igihugu cyacu ya aho usanga umuririmbyi ku kwezi ashobora kwinjiza amafaranga amadolari angana n'igihumbi ku kwezi cyangwa se arenga
aho ndiko ndavuga abasani bataratera imbere cyane gose ariko tukaba tuzi neza yuko mu bindi bihugu bitandukanye nko muri Tanzania usanga abasani binjiza amafaranga amadolari menshi kabisa usanga bafise ama companies nyinshi usanga babeshejeho imiryango myinshi usanga n'igihugu gitunze a partir y'uwo muziki so rero nicyo gituma mvuga ngo no gushikira umuziki ndundi kubera ko bidaciye mu nzira iyi bishobora guca mu yindi nzira kugira ngo Uburundi butere buje imbere ya rero nko wavuze ama updates dufise hano mu Burundi cyangwa se muri iyi industry arahari nk'umuririmbyi wacu Satbi uno munsi tuvugana nta n'amasaha ngahe arahera avuze yuko yaguriye imodoka abadansere biyo abadansere bagize cyo bamufashije muri gandirimbo yiwe Kirisese yabaguriye imodoka nshasha kabisa imodoka imeze neza iri mu bwoko bwa Voxy yavuze ngo jewe vyukuri kwikura amafaranga angana n'ibihumbi kwikura amafaranga angana n'imiliyoni 47 sinoreka kugurira abadansere banje ngo nukubere imiliyoni 47 bisobanura yuko yakuye mu mfuko wiwe imiliyoni 47 agura imodoka abadansere biyiwe kugira ngo bazoze nabo bari deplacer muri bino bikorwa bariko barakora vya music anima updates ahari nibijanye n'umuririmbyi wa kera yahoza bica bigacika aho hambere ahise yitwa T-Max T-Max utuvugana yaraye ashitse mu Burundi aje muri concert izobera kuri Gera Plaza ariko na cyane uyu T-Max bakaba bafitanye indirimbo n'uwitwa Vishurov urumva yuko ibintu bigiye kuba neza cyane gose umuziki ndundi uguma waguka cyane gose nababandi bakera vyasa nka umengo twaribagiye bagwa bagaruka ya ikindi naco nikindi gikurikira kijanye n'umuririmbyi DJ Fernando umuririmbyi DJ Fernando nawe yaragiye ngaho arirya aravuga ngo jewe ngaha mu Burundi nihaboneka umuntu afise ku ndirimbo yiwe gusa amaze gukwiza imiliyoni 10 z'amaviews ku ndirimbo yiwe gusa asha niho nzosa kandi gusohora indirimbo ubu tuvugana rero uwitwa Dramati yamukubise ku ntoke okay reka ndeka vuga ko yamukubise ku ntoke kubera ko baracanganya uwitwa Dramati ku ndirimbo yiwe yitwa Kosho ubu tuvugana nayo imaze gukwiza imiliyoni 10 z'amaviews mu mwaka umwe gusa ya nayo ma updates ariko arasirikira ku mbuga zitandukanye ego cyane munyamakuru ya urakoze cyane dusubiye kuri iyo ndirimbo waruvuze Vishurov na T-Max iyo ndirimbo ubona abantu bazoyifata gute ku mpamvu zuko nka T-Max yaramaze kirekire atagaragara muri industry ya Buja Flavor oya urumva aba bantu usanga batamamaza imisi badakora ego tuba tubanyotewe kameme ariko ikibuga baje gukiniramwo usanga basanga carabaye develop rero usanga iyo ndirimbo tifata nk'ibisanzwe peut-être ugasanga ikubise nyine ugasanga nta n'abantu benshi banayizi gusa ya none bitegwa niki aho umuririmbyi yubaka izina ndetse rikaba ari izina rimaze kugera ahantu hashimishije ariko bikarangira asa n'uwirengagije uwo muziki akaja kurondera ahandi bisigwe yuko ngaha atamahera baronkamo kuvuga ngo baje kurondera ahandi agakubita umwaka imyaka ibiri adasohoye igikorwa akabona kugaruka ukamengo ibintu harimo ntiyabigize umwuga uruka abandi bari byo tumenyereye ku mezi 2-3 baguma basohora kuko ari byo bikorwa niko kazi kabo nubivuze ko iki aho ubona abarimzi b'u Burundi usanga bibere mu bindi bikorwa ureye gufata umuziki osereye usanga ari wo ubatunze ubivuze cyane wisunze uyu T-Max kubera ko ataraherutse kandi kari mu Burundi yego ibyo biravana n'ubuzima cyane abarimzi b'abarundi kenshi benshi barahunze igihugu novuga yuko bavuye mu gihugu bagenda mu bindi bihugu kurondera ubuzima ariko cyane vyabaye
mu myaka iheze sinokwenda bivuga cyane gose mu myaka iheze harabaye situation itameze neza ituma abaririmbyi presque benshi bagenda mu bindi bihugu ndavuga nka bayoya ba T-Max nyene ba Mukombozi nubwo bagarutse eka na Satu yarabanje kugenda gatoya mu gacaragaruka ya bivana ubuzima bisanzwe nyene si kuvuga ngo no kubera ko hari ariho hari amaronko cyane iki niki bo sinavuze kuvyerekeye amaronko niki navuze kuvyerekeye umuziki nta kintu urimo ukibaja kurondera handi kandi ariko kazi kari kubatunga umuziki ubu tuvugana turi muri revolution turiko tubatera imbere nyamavuze ko turiko tubatera imbere bisobanura neza yuko aho hambere hahise ntitwaye tuteye imbere bisobanura neza yuko aho hambere hahise umuziki nta mafaranga wabonekamwo cyane ntiyari menshi cyane gose cyane cyane ku marezo sociaux nta mafaranga baronka nabo baronka wasanga ari mu makonsere gusa rero aho hambere hahise nyene wasanga umuziki atari amafaranga menshi uvamwo ya niko no kwishura kuri ico kibazo ariko se kuri none ubu tuvugana hari umuziki utunze hano mu Burundi ubu tuvugana umuziki utunze benshi hano mu Burundi abarindi presque bose ugiye kureba ubuzima bwabo umeze neza kandi ntibarima ndabona umuntu yagiye kurima umurindi w'umurundi ashobora kutarima ariko akarimisha kandi burya bayarimye gusa urumva yuko bivuye hehe mu muziki umutaye wukuye mu muziki ya none tuvuga ko ba T-Max mu kugaruka mu muziki hari ico babonye nk'umuziki wahindutseho bakaba ariyo mpamvu yikubisa agasha ko bango basore agatore bagaruke kandi mu muziki ku kivi cyabo ntitwoyifatira cyane kuri T-Max kubera ko buri muntu wese abafise gahunda ziwe uravyumva arashobora kwavuga ati umuziki eka ndagureke gato iki niki ariko ntiko hadifata kuri T-Max ariko ikuri nuko ubu tuvugana umuziki umeze neza cyane gusumba aho hambere hahise ya ugize neza rero tubwira kuri iyo ndirimbo ya ba Big Fizzo na ba Bface uyibona gute wewe ubona ari indirimbo iza kuzimya izi ndirimbo za Humtu wa Satu B ndetse za Chrises aba bajaba nubwo bari baratinye gusora indo ndirimbo ngo kubera ko Satu B akiri mu kibuga ariko novuga ko bihenze kubera ko iyi ndirimbo je ku bwanje simbona yuko izoba hiti gute nubwo abantu benshi bibaza ngo swate kubera ko yoba irimo ibikomerezwa abantu mengo baba barubata amazina ariko ntabwo izoba hiti amachance menshi nishobora kuba hiti ariko ishobora gukundwa ariko ntibe hiti reka ndaguhe ama fact cyangwa se ibyerekana yuko iyi ndirimbo ishobora kutaba hiti ikaba flow reka tugende bukebuke reka tugende kuri uyu muroriro rero ubundi jivyo biranangora no gutahura iyo niyumviriye ivyiwe numva namoso ziyoza mesanzwe roriro yari umuririmbyi aho hambere hahise ndiko ndavuga aho hambere hahise ntaje kuvuga muri za 2000 combien 2007 2006 muri aho myaka nyene yari umuririmbyi ateye ubwoba mane yari umuririmbyi ba Diamond baza bagapfukama ati mbabarira umekorabo binginga ati roriro mbabarira umekorabo baza bapfukama no kuraba borira ariko ubu tuvugana urebye ukuntu bimeze wumva n'amoso ziyoza uyu roriro rero igituma ariwe mpereyeko ubu tuvugana ubwo amazimisa sora indirimbo nyinshi roriro nta kwezi ngiragohera adasohoye indirimbo aguma sohora ariko nta ndirimbo nimwe uzi nta nimwe uzi je ubundi roriro novuga yuko ahubwo reka ndamwisabira akantu azoza ndamubere manager ndamumanaginga vraiment kubera ko je nkumbaye manager wa roriro hari ibintu runaka twoca duhindura ngubu mbaye manager wa roriro no mubwiye ati ngo tugine muri studio nkaca mitana nk'abandi basore nkabangahe muri iyi new generation nka D1 Dramati n'abandi muri no new generation tukagenda muri studio hakubwiye ati roriro icara ngaha wumvirize kuri ibintu bikogwa nkaca ndonda no mu producer mwiza Swatras Beat cange Joel n'abandi ba producer beza ati icara ngaha
abasore banje babanze bagukomporeza indirimbo Mhm. bakompoza indirimbo zigezweho hanyuma nawe uze kuririmba ivyo bakubwiye uririmba iyo style yawe ego ni nziza Ego. iyo ari nziza ku muri ca gihe cyo muri 2007 muri 2010 basi kamvuge nkuko yaniza muri ivyo bihe ariko ubu yaravuye kuri chata ubu ntitukiri muri vya bihe vya roriro vya kera muri ya mastire kuravyumva ntitukiri muri ya mastire ya roriro Yego. ubu rero no mubwira ati rero iyo style yawe iyo miririmbire yawe shira ku ruhande du following bano ba new generation abari bakugorora abari bagufasha uburi kintu cyacho cyose hanyuma aze kuririmba ivyo bamukomporeje aze kuririmba muri melody muri style bamukomporeje bamwigiye ariko my friend roriro niyakomeza duha za ndirimbo ziwe za kera ubu isi uko bukiko bwije igumitera imbere umuziki ugumukura uno munsi butuvugana hagezweho ama piano muri demeso asane uzosanga hagezweho ikindi kibiti runaka kitandukanye n'amapiano rero uciyuguma muri vya bindi ngo ni motive kubera ko muri cage watwemeza uzosanga twaragusize uzosanga ibintu vyawe atavyo tureba rero jero riro nk'ubu ndamereye manager no muhingura uwundi mushasha no mufata yuko aje bushasha vya bintu vye vya kera nkabikuraho tukamurema uwundi bushasha rero no cyo no muhanura ndabizi sino mubira manager urumva no muri legend nk'ubu ni abana kino kiganiro za kuvuga ngo akana nduta iki niki ariko cyo no muhanura ni iki nasokoke muri gastire yiwe ya kera ayisokokemwo aje yishushanye n'ivyubu yishushanye na style n'umudiho ugezweho ubu yishushanye n'ibintu bigezweho niho tuzogira iki tuzoza kureba ibintu vyiwe nayo niyagwa muri gavyiwe nta musaro bizotanga rero twari twavuga kuri ino ndirimbo bafitaniye na Bface urumva roriro asa nk'umuntu amaze kwera ahantu yakora atakora asha nta gihinduka nta gihinduka kuri kariyere yiwe urumva rero kuba yaje muri ino ndirimbo iyo ni effect ya mbere ivuga yuko iyi ndirimbo uzosanga yaririmba bya nivyo vya kera nyene tumenyereye uzosanga tutabaye interesse navyo icyo ni cyambere reka tuje kuri Big Fizzo Big Fizzo no legend turamwubaha afite icyubaro kimuriko vraiment kandi arazi strategy nyinshi ariko nawe ku ubu ahageze bisaho kugira ngo asore indirimbo ibe hit bisaho mengo aratomboje ni nko gutomboza ntari creative sinkasa tube abe creative tuje mu ndirimbo amazimi asohora kiretse indirimbo yiwe Superman indirimbo yiwe Superman vraiment yaratoboye vraiment yarakunzwe cyane kandi ubu mu misi ikwije imiliyoni 4 Superman ariko reba izindi ziba ziryoshe turazumviriza ariko bihereye hariya urumva rero yuko ivyo birekana yuko iyi ndirimbo ya Bface ushobora gusanga nayo turayumvirije tukumvira ryoshe ravuga ati okay courage yama commentaire yo muri Uzeya yo muri YouTube courage kuravyumva reka tuje kuri Bface nawe Bface wewe bisa nkaho umengo niwe ari updated cyane ku mitoma yiwe ku majambo yiwe asamaje ku majambo yiwe ameze ukuntu aratudgohera vraiment ariko nawe nyene kandi indirimbo ziwe nyinshi ziba ziryoshe ariko si nyinshi ziba hit hit ari wagukubita ni hit y'indirimbo yise no sara na hip hop yari yasizemo yarahibongoje niyo hit ari wagukubita ariko izindi ndirimbo ziwe ni umufana yaraturyoheye cyane gose yari interesting ariko
ntabwo tuvuga ngo ni hit ya indi yo twovuga ngo iki ni iki oya yari indirimbo iryoshe kumviriza ugoma wumviriza nyene gusa mugosi ya yindi ugoma widoga hariho hose hari indi amahiti rega barayitiranya hit nya hit nta nuko ushama inguvu kugira ngo uyimenye wayumvise mu gatondo uyiciyeko kuri studio ariko arivuza usaba ku mugoroba uri kurayidoga mu mutima uri kuruma ukana usanga ari utuntu tunaka akantu kamwe canke tubiri kagumamwo kwa mukidoga utanabizi usanga umutima yawe magasona kama kasona kirisese kaguma gasona tambira kurukuta azi iyo ndirimbo hakararo nk'iyo ndirimbo tambira kurukuta ni ya Bface hamwe na MB Data iyo ndirimbo yarabaye hit reba amajambo arimwo n'amajambo ari popular n'amajambo n'umuntu wa ruguru ayumvise aca yakabuta reka ndagutera history gatoya ndafise grand frère Panekote uraza Panekote ko bameze yuko ibintu by'imiziki ntabyo bafana ariko naratangaye umunsi umwe numvise ambwiye ngo mbe indirimbo tambira ku rukuta urayifise uyimpe my Jesus ndigumvira uyu muntu ansavye indirimbo tambira ku rukuta Panekote arongoye na korale ndavuga ati kumbe amahiti kweri arabaho urumva yuko indirimbo y'abahiti usanga no mu rusengero rimwe na rimwe pastor yayivuze ko usanga yayivuze ko yahabayemo n'inyigisho cyangwa avuga ati rimwe na rimwe mugabo ya urumva rero twari kuri ino ndirimbo ya Bface on the floor bari kumena n'uyu Big Fizzo hamwe na Roriro ndiko ndavuga yuko abantu bose sibeshi bari creative na Bface on the floor ntari creative cyane ku majambo ashobora kuyinjira mu bantu cyane ari creative mu majambo ashobora gusamaza ukaguma uyumviriza ariko ntacaye aguma akurimwe ngo yidoge sinzi ko ako kantu ukora kumva rero iyi ndirimbo ishobora kuba ari indirimbo gusa twumviriza tukumvira ryoshe reka tujye muri kote positive iyi ndirimbo ku bantu batarayumva iyi ndirimbo ku bantu batarayumva ni indirimbo izuba iri muri style nka za zindi za Big Fizzo urabona iyi style ya Ngangari urabona indirimbo ya Big Fizzo ya Ngangari urabona ino style ya Fye y'indirimbo Big Fizzo yamari Fye ya kuravyumva niyo style izoba irimwo ego rero sasa izo irashobora kuba interesting kubera ko Big Fizzo azasire muri wa mudiho we wa kera irashobora kuba interesting ugasanga abantu bashoboye kuyitaho kubera ko icyo kintu cyonyene irashobora kuba interesting kubera ko Bface azanya aba legend ba kera arabahuje babandi ba kera nyene batwitse muri ya myaka ya kera ivyo birashobora kuba interesting ugasanga swata abantu cyo tuyikunda kubera ivyo ariko nta fact nini yovuga ngo asample cyangwa a 80% ngo arashobora kuvuma wapi ishobora kuba ibintu bisanzwe ariko nanone iki gituma turi hano kuri Achieve Your Dream TV iso kugira ngo dutesha agaciro indirimbo zacu cyane cyane indirimbo ndundi no kugira ngo turi supporting uko nabana bivuga keep supporting indirimbo ni yasohoka tuzoyi supporting tuyere ku rukundo na cyane cyane kandi indirimbo izoba iri interesting uyu muririmbyi Bface yavuze ngo ni ivy'igiciro kinini ni ivy'igiciro kidasanzwe kongera gukorana n'abaririmbyi nakuze fana abaririmbyi il faut tirer attention aba baririmbyi Big Fizzo hamwe n'uyu muririmbyi Roriro aho hambere hahise muhungu asha sinzi je Roriro nakuze aramufana mbe nakuze ahubwo navuze namufana urumva rero yuko arakantu kadasanze kuba yarakoranije bano bantu akabaha collabo bagakorana umuziki urumva ivyo birashobora gutuma indirimbo iba interesse
iba interesting mu bantu batandukanye. Ya rero keep supporting, tuzoyi supporting kugira ngo umuziki ndundi tubandanye tu supporting nyene, tubandanye tugwa inyuma kugira ngo utera uja imbere. Ya urakoze cyane bwana journaliste. Ari ikintu wavuze ko nashaka ko tugaruka ko bukeye. Ikintu wavuze yuko Lolilo umubereye manager ushobora kumuhamagara abaririmbyi ka D1 ndetse na Dramati ukamujana muri studio bakamwereka ukuntu ibintu bikogwa. Ico kintu cyantangaje cyane kuko nsanzwe nzi yuko uri ari umu legend. Aba bana ibyo baza bakora byose bavuga ati respect for him. Ego. So rero kumva yuko uhamagara umuntu ngo aje kwigishwa nkaho umutari indero. Ubusa nkaho umusuzuguye. Bano bana aribo bagezweho, aribo bakunzwe, aribo bazi ibintu kumurusha. Ndetse n'abafana ba Lolilo bashobora kukumva bakavuga ati umujama hari bizo ariko avuga nawe atazi. Bavuga ahubwo bari abapeti kwa ngo bazogere ku rwego ruragezeho bayacyasabwa gukora imyaka 30. Ico kintu wumvise wari wagitekereje mbere yo kukivuga neza. Nagitekerejeho neza cyane gose kandi n'ubu no gisubiramwo. Mu bisanzwe igituma nise ikiganiro the update nibisanzwe. The update kuba update ningira kamaro cyane. My friend ubu tuvugana isi iri ku muvuduko wiruka cyane gose. Ubu tuvugana hariho chat GPT yaje korosha ibintu bike nyine bimwe. Ubu tuvugana hariho amarobo ariko arakogwa muri Amerika kugira ngo asubirire abantu ibiremwa muntu. Hariko arabe ibintu bitandukanye hano kuri inosi. Bisobanura neza yuko iyi si iguma yirukanka, iguma yevoliwa. Rero nyamba uri mu muziki, ushaka iterambere ry'umuziki wawe, ushaka ko wokora ikintu kigasamaza abantu, ushaka ko wokora ikintu abantu benshi bakagifana, ishushanye nibigezweho. Ni wishushanye nibigezweho. Ego nyamba warakoze amateka aho hambere yahise tukayakunda, ariko my friend ubu turi mu bindi bihe. Ubu turi muri 2025, nitukiri muri 2014, nitukiri muri 2000. Ubu turi mu bindi bihe. Rero ugumye ukurikira wa murongo wawe wa kera uri kuribesha. Ishushanye na runo nino new generation. Igitima Dramati akora karirimbo kakaba celebre kagakundwa. Reba indirimbo yaririmbye ni indirimbo igezweho. Ni indirimbo ubu tuvugana abasore basaba ko bavuga amasirenge, basaba bavuga imvugo zigezweho. Rero gerageza ukoresha amasirenge nyine uriko agezweho. Gerageza uririmbe kirisese, gerageza uririmbe udomagura kwa kundi kwa Satbi. Diamond Platinum ubu akubwira ngo commando. Diamond Platinum na Jux bakubwira ngo bora ni enjoy. Umva ari bidani vyakera none bazi kure ibihe bigezweho. Ariko tukiraho ari abantu bakunda ijyanjana ya kera. Dusuye ko kuri mugabo ari kuvuga kuri Diamond. Diamond ari wibuke mu minsi yahera hari uturimbo yigeze gusohora twinjyana we yakera abantu baradukunda cyane bati Diamond nakizana umuziki uryoshe. Rero wewe ukuvuga gutyo kuko nyine wasanzwe ufite icyo kintu cha the update, ariko umenye ko hari abantu badakunda bene izo ndirimbo bakera batama. Hari nabandi babakeneye izijyanjana nyine za kera bagiye bamenyera abantu. Burya rero tubasanga yiwe ariyo mahitamo yiwe meza yagize, agahitamo gukurikira ivya kera. Kahujya Diamond yabaye kugaruka buke yabacishiriza ko nawe ashobora kugatereka nibandangize abakunzi banje n'ubundi bagume bankurikirana. Sinkeneye bamirenga barya bi generation shasha agahitamo kumayirimbira bijye nyine bamukundiye. Mu bisanzwe ico kibazo ndakibura neza cyane gose. Urashobora guhita mu kuvuga ngo reka mfatishe abapapa abatama babandi babasiri munyene
bakunda utuntu twarumba ariko Rorero si vyarimwo ahubwo iyo kariyere cyangwa ivyo bintu Kidumu ni wabirimwo attention Kidumu abafana biwe benshi sugwaruka ni bandi ba papa cyo babona babandi sanga bafise utuntu twa nkuko baga nibo bafana ba Kidumu ariko sivyo siyo target yantuze ugiye kureba Rorero siyo target yiwe ahubwo target ya Rorero yashaka nawe kuba ari umuntu agezweho kuba umuntu avumye rero umwanya ukuntu ariko abikora siko nico bituboneka namukebura ngo aba update wifatanye na bano bantu nk'Urorero byonyorera asabye featuring D1 nk'Urorero byonyorera asabye featuring Dramati ba DJ Fernando ya vyonyorera cyane gose ariko rero hakana wacishe mukavuga uvuga ngo gusanga umengo ko baragasuzuguro none umushize hasi ushaka umubira abirakuya cyangwa ushaka ikintu ciza uricisha bugufi my friend kugira ngo ushike ku ntego yawe ushike kuri goals zawe ku ndoto zawe cishe bugufi abandi bantu bakugorore ya ugize neza cyane True Boy uyu nguyu ni umumenyesha makuru wa The Update kuri Achieve Dreams akomeza atuzana bishasha murumva yuko abashe kutubwira indirimbo ya Bface featuring Big Fizzo ndetse na Rorero naba legend bakomeye cyane iyi ndirimbo muyitege umwanya n'umwanya irashobora kubashwaramo ku mpamvu zuko irimo aba legend nabizi benshi barayitegura ndetse niyamara no gusohoka tuzoba ibaheza tubabwire ukuntu bintu tuyisesangureho tubabwire uko izobimeze rero bakunzi ba Achieve Dreams turabashimiye kuba mwatwiyanganiye mukadukurikirana kandi mugakomeza kutwereka urukundo mudukunda reka duheze mutumire wacu abashe kudusezera murakoze cyane ya mukubasezera kwanza reka tu felicite uyu Bface on the floor yiyumvira ikintu cyiza cyane guhuza abana ba legend bacu kugira ngo bahure mu ndirimbo batse umuriro rero reka tumufelicite tumubwire ngo big up sana Bface on the floor wayiyumviriye neza wakoze ikintu cyiza cyane gose ikindi nacyo nkuko twama tubabwira ngo keep support our industry Buja Flavor ejo bundi nitwabikora neza tuzosanga turi hejuru cyane gose mu bicu aho u Rwanda aho Nigeria aho Tanzania bazosega batureba bakavuga ngo mu Burundi bararirimba rero keep supporting aha ni kuri Achieve Dream TV ikiganiro ni The Update reka ndababwire ngo ciao